twe twiteguye neza naho nuvuga bitari byoroshye gushika kuri uyu mukino wa nyuma. Twashoboye gukora ibishoboka byose dushyiramo imbaraga kugira dushobore kuhashika. Rero nibaza yuko kuhashika ntibiba byoroshye, ariko no gutwara igikombe ntibyoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ni ibintu turi capable yo gukora, dushobora gukora, kandi tuzokora ibishoboka byose kugira tubigereho. Nkuko babivuze, igihe yahageze yaratwaye igikombe. Nibaza yuko ari ingero nziza, natwe aricyo tugiye gukorera ko cyane, kubona twahageze dukora ibishoboka byose tugitwara. Maswala naweza nikasema tunajiandaa vizuri sana. Baada ya miaka 28 ekipe ya Rayon Sport haifiki kwenye final. Bilikuwa ni naweza nikasema ni kipindi kirefu sana. Tumefanya nguvu zote juu tufike kwa mchezo wa mwisho. Tumetumia nguvu mingi sana, lakini kufika kwa mchezo wa mwisho ni vizuri. Kama ubebi inakuwaga ni, unaweza ukasema kama ni kazi yenye kuisha vizuri. Hivi sasa kazi yenye tumefanya, tuko na mechi ya mwisho, tunaenda kufanya nguvu zote zinawezekana tumalizie. Wakati wenye Rayon Sport imefika kwenye final, imebeba. Na sie sasa naweza nikasema ni example nzuri kwa sisi na kwa wachezaji na washabiki, na sie kufanya nguvu zote zinawezekana juu tuweze kubeba hii kombe. Okay, Vida Sports. Coach, congratulations kugera ku mukino wa nyuma. Nkuko umutoza wa Goma yavuze ko mwakiri umukino wa mbere ko tarafite imyitozo ihagije. Nkuko nawe wabivuze ko umukino uzabutoroshye, muzakora ibishoboka byose mugatsinda. Ikigaragara nuko ikipe yawe imaze kumenyana kandi bishaka ibitego mbere. Gusa ikipe ya Goma ni ikipe nyine nayo idashaka kuba yakwinjiza ibitego afunga. Coach, ku ruhande rwawe bahagaze gute? Abakinnyi bameze gute? Ni ikihe cyizere ufite wahereza mu ikipe ya Sport nkuko badarimo kumenya kugira ngo umunsi w'ejo ari n'ubundi bazaza bafite icyizere kiretse cyo kuzuza ikibazo cye? Umutoza wa Goma yavuze ko ari mu ikipe yabonye muri iri rushanwa ihagarara neza kurusha ayandi, bigoye ko wayinjiramo. Abafitiye icyubahiro murakora iki? Nkuko yabivuze, nibaza yuko nivyo twakinye batararonka imyitozo myinshi, batarananyerana, batarakina amamatch menshi. Match twakinye izo bitandukanye cyane ni tugiye gukina. Context ntizisa, no kuvuga twakinye match ya Rayon Day ata pression nini yari ifise, nta pressure nini yari ifise, ariko ubu tugiye gukina kuri match ifise pression nini kuko tugiye gukinira igikombe na ekipe ya Gor Mahia yeruka mu myaka 41. Rayon Sport yeruka mu myaka 28. Rero urumva ko ni ekipe zibiri zigiye guhura zikumbuye igikombe nk'iki. Ekipe ya Gor Mahia yaramaze kwiyubaka, ubu yamaze kubona abakinyi, yamaze kumenya ishiganwa, yamaze kubona ngene dukina. Nibaza yuko izoza ifise strategy itandukanye niyo bakoresheje ubushize kuri match twakinye. Natwe ni ekipe twabonye ikina, ni ekipe na twashoboye kwiga, ni ekipe nakinana neza, kuko uravye ekipe ishobora gutsinda ibitego 5, ekipe nkuru nka APR, no kuvuga ni ekipe biri offensive cyane, ni ekipe ibifise ubushobozi bwo gutsinda ekipe yari yose igitego, kuko uravye n'ingene bahana umupira
nibaza yuko ubu bibona yuko ari ekipe imenyeranye. Ekipe ya Gor Mahia novuga ifise abakinyi benshi bamenyeranye gusumba twebwe, kuko twe duse ekipe nshasha twakugerageje kugira organisation nziza ishobora gutuma abantu bahuza umukino. Rero nkuko yabivuze, ni match itazoba yoroshe, ni match tugiye gukora ibishoboka byose turabe ngene dushobora kuyampesha gukora amakombinaison zabo ashobora kuvyara ibitego, hama natwe dukora ibishoboka byose dushobora kugira amakombinaison ashobora kuvyara ibitego ku ruhande rwacu, kuko iyi match igikombe kugira ugitware bisaba gutsinda. Rero ntituzoba tuje kudefanda, tuzoba tuje kurondera igitego, habwo tunadefande kimwe canke bibiri canke bitatu, kuko finale yo ibintu bigeze muri finale nta kintu na kimwe kidashoboka. Muzobona match nziza ya ekipe zibiri novuga ziyubatse, kandi ikindi kintu novuga kuri Gor Mahia ni ekipe ifise abakinyi bakiri bato bagifise inyota yo gukina. Nico gituma nababwire yuko match izoba iryoshe cyane, izoba yuguruye, muzobona spectacle nziza. Ikibazo cya nyuma ku mutoza Azam. Coach, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay, Rayon Sports waliamini APR ambao ni wapinzani wenu wakuu hapa Rwanda, walicheza na Gor na wakapoteza kwa maji kubwa mabao. Kwa kitu gani ambacho umejifunza kupitia kile kilichotokea, kwa sababu hata na wao uwanjani pia walikuwa na big numbers ya supporters na Gor alionekana kufanya vizuri. Sambamba na hilo, kitu ambacho umejifunza kupitia mechi ile, nyinyi mmewachia nini? Sambamba na hilo, hii pitch ya Amahoro kwa Gor Mahia, kwa mujibu wa wataalamu wa timu nyingine, ni makocha wa timu nyingine, wanasema Gor akiwa hapa na kwa hatari zaidi ukikompea na anapokuwa Nyamirambo. Sasa hilo munaenda vipi kulitatua? Karibu. Nashukuru. Tumejifunza vitu mingi kwao juu jinsi unasema, nimewahi kukua Kenya, najua pitch ya Kasarani ndo kwenye Gor inachezea, iko na uzoefu mkubwa kuchezea kwa pitch ya majani. Wako na advantage kubwa kwa hii pitch juu wanazoea sana. Sie tunapachezeaga mechi moja, tunapenda sana kuchezea Kigali Pele Stadium, lakini kwa hiyo na sie tumejifunza kitu kikubwa kwa Gor. Tuko na mbinu zenye tutatumia juu tuweze kulingana nao. Najua wako na mchezo mzuri, juu kuweza kufunga bao 5 ni kusema una combinate vizuri sana. Sasa nasie tuko na mbinu yenye tutatumia juu tuweze kucheza vizuri, tuweze kufunga bao letu na tuweze kufunga. Na sasa kwa hiyo tumepata experience kubwa, kwa mechi zote zimeenda zinapita. Tumeona sana mechi za Gor, waliona sana mechi zetu. Mchezo wetu imecheza Kigali Pele Stadium, itakuwa sana tofauti na mchezo wetu tutachezea hapa. Juu pitch na kila kitu, kikombe, pressure, na waza ni mechi itakuwa ngumu na ni mechi itakuwa nzuri. Sasa kwa hiyo najua wako na confidence na sisi tuko na confidence pia, lakini naweza nikawapatia nani kesho kwa uwanja.